Shalom bwoko bw'Imana, nanjye nje gushingira inaha Imana imirimo y'ibitangaza igenda idukorera. Jewe 2021 naragwaye, nkagira ububabare munsi y'umutima, ngira ububabare mu mutima, acika umugongo cyane gose, nyumvira ivyari byo nkabibura. Ngabo niho naje kwa muganga njya kwipimisha, sanga afise hepatite B. Icyo gihe ndumva nyine ko ncitse intege, ndabaza muganga none nta miti mumpa, arambwira ati nta miti tuguha no kura, ati no gushaka imiti y'ikirundi niho kira, ati nayo bundiho hepatite ntabwo tuyivura kwa muganga. Numva ndacitse intege cyane gose, mugabo icyo gihe narumviriza akanguka, ndavuga iyi ni indwara nto ku ndwara mpora numva zikira. Mugabo maze gushika mu rugo ndabigira avukanye, ndonderera imiti ndayifashe, ngira ngo nk'imisi ngahe, ndavuga ati oya, Yesu akiza indwara zose, mu mishishago ya Yesu twaronse gukira indwara zose. Iyo miti nca ndayihagarika, nca ndavuga rero reka ndavyihoze. Ndagenda kwa muganga kwipimisha, sanga nyene ndacyagwaye, numva ndabaye shoke. Mugabo ndafata ingingo ati ubu rero ngomba ngirire muri kanguka. N'abavukanye bose ndababwira ati ntagire umuntu n'umwe azosubira kundonderera imiti, oya, ubu jewe ngomba mfate kanguka kandi nzokira. Hanyuma nca ntangura kubaho nk'uwakize, ntangura kubaho nizera ko nakize. Ego narabikize, numviriza kanguka kuwa gatandatu, numviriza intahe, tugasengana n'umukozi w'Imana, agira ibimenyetso nkayura cyane, mugabo nkizera ko nakize. Mwa kubera nari nagiye kwa muganga nzi ngo nakize, hanyuma sanga sindakira, birantera ubwoba kuja kwipimisha kandi. Ubwo rero hari haize insomene ngiye kwipimisha, hanyuma sanga narakize. Rero nje gushima Imana ko ari Imana ikiza, Imana ibohora, Imana igira neza. By'abana b'abantu bavuga yo iri hejuru y'ibyo abana b'abantu bavuga, iri hejuru y'ibyo abaganga bavuga, niyikiza kandi niyibohora. Ndashimiye rero umukozi w'Imana atwitangira atatuzi, akadusengera atatuzi. Nukuri muri kanguka ntakiriye indwara nyinshi, nakiriye ibintu byinshi, amasinezite mu ndwi naja muri crise nka kabiri, ariko ubu byararangiye, byose byararangiye. Nagiye kugirisha examen general, sanga nta ndwara n'imwe, meze neza. Umva n'amashimwe. Ndashima Imana rero kubashinga intahe ziradukiza, intahe ziratubaka. Hanyuma Imana ihezagire umukozi w'Imana Kristo, Imana ihezagire umuryango wiwe, ihezagire abamufasha muri kino gikorwa kidasanzwe, ihezagire n'abapartenere. Intahe yanje yari iyo Shalom. Yesu ashimwe cyane. Nanjye nje kuvuga imbaraga z'Imana, nje kubaha ubuhamya ku by'Uwiteka yankoreye. Nasanze Imana iri gukora muri iyi si y'umwuka, nasanze duhura n'ibintu byinshi, nasanze duhura n'ibiturwanya byo mu mwuka, ari ibirwanya umubiri, ari ibirwanya umwuka w'Imana muri twe. Ibyo bintu byose biriho, ariko ndashima Imana yatumye menya kanguka. Ndashima Imana yatumye mbohokera muri kanguka. Mwa abantu b'Imana mwe, ibigeragezo biriho n'ukuri kandi bikababaza, ariko abantu benshi bamwe ntibabizi ko muri kanguka hari kubohokera abantu mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'imibiri, nk'uko umukozi w'Imana Kristo ahora bitubwira. Nanjye rero nje kuvuga imbaraga z'Imana nabonye, nje kuba ubuhamya bw'ikintu Imana yankoreye gikomeye cyane. Imana yarantabaye aho nari ndembye, aho nari ndushye. By'ukuri nagize ikibazo cy'umusonga. Umusonga umfata mu rubavu rw'iburyo, urambabaza. Umusonga ntutume mpumeka, umusonga sinicare, nakunama ndi gukora bikananira. Nukuri burya ibintu birababaza, umusonga uri mu kintu kibabaza. Nuko nagize icyo kibazo cyane, ndafata imiti, njya no kwa muganga, bampa imiti y'umusonga. Nukuri antibiotique narazinyoye, ariko ntihagira ikintu
kigabanukaho namba, ntihagira akantu na gato kavaho. nuko ndagomye ndababara nibaza icyo kintu. Ariko mu myaka igera kuri 4 ishize, musaza wanjye yishwe n'umusonga, ariko tuza kumenya ko ari amahembe bari bamuteje, ari abarozi bari bamukozeho gutyo. Nukuri yaguye imbere ya dogiteri bagiye kumuvuza, umusonga uramuhitana, yahumetse rimwe umwuka urahera. Ubwo rero nanjye Satani ambikamwo ubwoba, anyereka yuko nanjye ngiye gupfa. Umusonga urambabaza, umusonga urandya, mbura uko nifata, mbura uko mbivuga, imiti yo kwa muganga biranga, ibinini biranga, yewe urushinge biranga. Ariko ndavuga nti ubu birankomereye kandi nta kundi nabigenza. Gukira kwanjye ndakubona ntako mfite. Mbonye yuko wa musonga wishe musaza wanjye nanjye ari ugiye kunyica. Umwanzi ambikamwo ubwo bwoba cyane, nukuri ubwoba burantera. Ndavuga ariko sega Mana ngire nte, mbigenze nte, mvuga iki, nkora iki? Ariko ndavuga nti reka mbwire umutware wanjye tujya twumvana Kanguka, reka dufate muri Kanguka, kuko nari nasenze mu buryo bwanjye mbwira Imana ni ubu nkiza ubu burwayi, nkiza uyu musonga, nkiza se ibi ni iki. Ariko ndavuga nti mu izina rya Yesu nanjye ngiye gufata nk'uko abantu bafata bakakira. Abantu benshi bagiye batanga ubuhamya ndabwumva, abantu bagiye bakira indwara, imyuka mibi, amadayimoni yagiye abasohokamo. Ndavuga ariko ba bantu bakize ibi ngibi nuko bari bafashe, nanjye ariko nafata. Noneho ndavuga ndireka nanjye niyungwe mu kwizera, mpamagara umutware tujya mu cyumba, fata muri urubavu rw'iburyo maze twumve Kanguka, twumve intahe zo kuwa gatandatu zirarangira. Zirangiye nuko umukozi w'Imana nk'uko avuga ati uwumve intahe uzirangize, hanyuma utangire gusengana n'umukozi w'Imana. Bantu b'Imana, Imana irakiza, Imana iravura, Imana ni umukozi w'umuhanga. Nuko turasengana, umugabo mfashe ku rubavu rw'iburyo turasenga, maze Kirisi nawe arasenga. Nukuri ntabwo nk'uko ajya avuga ngo ushobora kumva manifestation cyangwa ntuzumve, nge ntazo numvise. Ariko twaragumye turafata. Umukozi w'Imana ashoje gusenga aravuga ngo amena, natwe turavuga ngo amena. Byukuri uwo musonga nari mumaranye hafi icyumweru n'igice mbabara. Noneho narumiwe kubeshya n'icyaha, numva byandangiranye. Nanjye mwese Satani ko yamaze kumbikamwo ubwoba ko nanjye ndi bugende nka musaza wanjye, birankubitagura mu mutima. Ariko numva gutabarwa ko ubutumwa buhavugirwa, hari intahe ziyatangirwa abantu bagakira. Nanjye ndavuga ngo reka nanjye ariko mfate. Nibwo ninginze umugabo ni ngwino dufate natwe ahari twatabarwa, aha muri Kanguka, kuko nabonye abantu bari kuhatabarirwa, abantu barakira, indwara nyinshi zirakira. Nanjye ndavuga ariko se Imana ikiza sida, Imana ikiza za kanseri, Imana iri gukiza indwara zose, ubu ni ngewe yananiwe uyu musonga uri kumbabaza gutya? Ndizera, numva nzamuye kwizera, numva ibyishimo bigarutse muri nge byari byaratakaye. Simbabeshya, ibyishimo byari byaragiye. Ariko nibutse ko kuri Kanguka abantu bari gufata bagatabarwa. Nibwo nabwiye umutware nti ngwino natwe hari Imana yatugirira imbabazi, ngwino ikigongwe cyatugeraho uyu munsi uko kuwiteka kwadukoraho. Nuko twafashe rero, Imana igirira neza. Nukuri twarangije gusengana n'umukozi w'Imana aravuga ngo amena, natwe turavuga ngo amena. Nuko nakize, nuko numvishe gutabarwa, na manifestation nigeze numva na nkeya. Ariko icyo nababwira cyo nuko muri Kanguka hari Imana. Bene data, muri Kanguka hari Imana. Reka mbabwire ngo hari Imana ikiza, hari Imana ikiranuka, ishaka ko dusenga natwe dukiranuka. Nta kindi dushaka, ishaka ko twizera. Yesu rero aracyakora. Reka nkubwire ngo Yesu aracyakora. Umwe wakijije ibirema, umwe wahumuye impumyi, uwo nguwo wirukanye amadayimoni mu bantu, ubu aracyakora. Niwe wirukanye umusonga. Rero muri Kanguka Yesu ari gukora ibikomeye n'ibihambaye. Nsaba uyu mukozi w'Imana umugisha, nshimye Imana rero kubwa Kanguka, aba parteneri ba Kanguka, abo bose basengera umurimo w'Imana. Uwiteka bampera umugisha. Kirisi nukuri Uwiteka bw'umugisha n'umuryango wawe abarinde. Shalom. Shalom abakunzi b'Imana, nagomba nanje shinga intahe y'ibyiza Imana yankoreye. Imana yankoreye ibyiza byinshi birenze urugero kuva nkiri umwana mutoya, kubera nabuze ababyeyi mfise imyaka 7, ariko Imana irashobora kunzigama ndiga ndaheza.
Imana nkaba ndayishimiye cyane kuba yarampaye n'akazi nkora. Imana ntihabwe icyubahiro. Hama rero hambavu y'ibyo icyo nashaka kuvuga ni uko nigeze kurwara cyane, ndagwara cyane rwose, ndagwara indwara kuva ku bitugu mbabara gushika mu ngingo z'amaboko mu nkokora nkababara cyane. Hama biramanuka ivyo bintu bihera mu mugongo biramanuka bigeza ku mavi mbabara cane ku buryo natambuka umengo ni indwara imwe kera nakora numva bavuga ngo n'amakonyera. Nkababara cane ku buryo ntatambuka, ariko Imana ico yankoreye, abaganga baramvuye barananirwa, ariko ca ndabwira mukuru wanje abangahe Bujumbura niwe yandungikiye Kanguka, arambwira ati busenga muri Kanguka. Icyo noshimira Imana nuko niyo Kanguka atayo narinzi, ariko mukuru wanje akayinyigisha, yego akayindungikira nkaza ndayumviriza. Hama umunsi umwe umukozi w'Imana arasenga avuga ati abantu bariko barasenga hamwe nanje nibafata abo baba barabizeye, nubwo ntavuga indwara bagwaye ariko bizeye barashobora gukira, kandi barakira mu izina rya Yesu. Nanje ca ndagenda ahantu ndiyugarana nyene mu cumba, ndafata aho mbabara bikabura kubera nababara hose, nkavuga ati Mana mbabarira nkire Imana uzobikoze. Yego nta minsi 3 yaciye nakize, yego icyo ndagishimira Imana. Hama ikindi naco umwana wanje, ndafise umwana w'umuhungu yarashoboye kurwara cane, aragwara ibintu vyo guhema nabi, aragwara bronchite, arahema nabi kabisa bimwe bibi. Amaze guhema nabi rero sinzi ukuntu nari ku kazi samedi hama nca nibuka kugurura Kanguka. Burya ico nakoze naciye nugurura Kanguka, numva umukozi w'Imana avuze ngo imbere y'uko ugira amasengesho usimbira ku masengesho banza wumvirize intahe kugira ngo zishobore kugufasha. Ico ndacubahiriza, ndumviriza intahe, ndazumviriza neza. Umunyuma araca avuga ati aho uri hose dusenge kandi uja aha wenyene. Naciye mfata ifunguruzo ca ndugara ibiro nari ndimwo, ndugara hama ndapfukama. Umukozi w'Imana atanguye gusenga, nanje umutima ndawurabisha kuhoraho, nja numva Kristo mvuze ngo Mana ndakweretse ujya mwana agwara indwara yo guhema nabi, Mana urakoze, Mana urakoze Yesu kumukijije. Nyumva iryo jambo avuze ngo urakoze Mana, ndabona umuvyeyi afatiye umwana wiwe ahababara indwara yo guhema nabi. Naciye nari ku kiganza hejuru, turakoze Mana, uwo n'umwana wanje ganzo, Mana urakoze, arakize. Ca ndamanika ikiganza hejuru ndavuga ati Mana nuganze kuba umwana wanje akize, Mana habwa icyubahiro. Rero ndarindira arasenga araheza, naje muhira niko kuvuga ati Mana umwana wanje uwo koko nzomwoza amazi akanye, nahora ndamwoza amazi ashushe kubera indwara yo guhema nabi. Burya rimwe bavuga ati umwana arashobora aca nk'umuntu akuze agwaye, arashobora kubona manifestation kugira ngo ashobore gukira. Umwana wanje nagize gutya, bukeye bwaho dimanche mbona avuye umwuna mwinshi cyane, arava amaraso mu mazuru, arava amaraso menshi. Ndavuga ati Mana umwana wanje kweri, Mana ndamukweretse. Ejo muri Kanguka umukozi w'Imana yarakaje turasenga, ndumva ko avuze ku mwana wanje, Mana fasha umwana wanje akire. Mana nukuri umwana wanje ahejeje kuva amaraso mu mazuru, haraciye nk'isaha mbona biragabanutse. Yego biragabanutse, nafashe igitambara gikanye namushize ku mutwe mbona biragabanutse. Ico gihe umwana ntiyasubiye guhema nabi, umwana ntiyasubiriye guhiritana, kugeza n'iyi saha
umwana arakomeye, ndamwoza amazi akanye kuri kwamye, nta kibazo afise, ndashima Imana. Umwana ntiyashobora kumara iminsi atagwaye ibyo bikorora byavyo ukuntu ayiritana n'ibicurane. Ndashima Imana kuba amezi 5 yaraheze umwana wanje agwaye ntari bwashimire Imana, kandi na jewe kuva nari narakize ntari bwashimire Imana. Urumva nyene n'ibintu byari biteye isoni kuri jewe n'ikimwaro kuba ntari bwashimira Imana nkora ivyo vyose. Ndayishimiye cyane, ndashimiye umukozi w'Imana Christian Partenere bakanguka, narabohotse. Nariho n'abandi ndayirungikira nabo nyene bavuga ko bazoshimira Imana. Shalom, uyo yari ntahe yanje, murakoze. baramukije mwese bakunzi bakanguka, nje nifuza gutanga intahe. Ndashima Imana yangiriye neza, ndashima Imana yankijije, ndashima Imana yambohoye, ndashimiye Kristo ntwigishije kwemera ubugombe bw'Imana butandukanye n'ubw'iwacu, gusenga iminsi yose no kureka kwidodomba. Byo byaramfashije birangira neza. Nari mfise ishavu, nari mfite inzigo, nari mfise ishari ku buryo bw'uko ikintu kigenze uko ntashaka numva ubuzima burangiye. Ariko maze kumenya David akanguka yarampinduye, impa kwakira ubugombe bw'Imana, impa gutegura umunsi, menya gusenga iminsi yose, menya guhera kudodomba yuko ari bibi. Nuko ndabibohokeramo, maze kubibohokeramo menya kuzandakira ubugombe bw'Imana, kibi iciza byose nkabikenguruka, nkamenya ko umunsi utangwa ataki na kimwe nshoboye, cyose ndabishobojwe n'Imana. Narabohotse mu ngwara, narabohotse, narakize kugira pipi mu gitanda ndafite imyaka plus de 25. Naragira pipi mu gitanda nkababara, kisanga byabaye, kisanga byashitse, ndaye muri famiye, nuko bikagenda uko, nkababara, nkabura amahoro. Ariko nyene nkagwanya n'itiro, nzo kurara nkanura, nza kubyuka bikanga, nkongera gusanga byabaye. Ariko bihejeje kuba nkongera nkakanura, nkahumura, itiro rikagenda nk'incuza, nkavuga Mana wampoye iki kubona nkutse abana bakiri bato badafite icyo kibazo n'ibiki. Ariko Imana yongeye kunkiza, yangiriye neza, yanyeretse ubugira kandi sinigeze ndagifatira ngo ndagisengere. Nyine nabona umenga nta kundi niko bimeze, niko nzobaho ubuzima bwanje bwose. Ariko Imana yarankije mu masengesho yo ku munsi wa 6 ndikosengana n'umukozi w'Imana. Ntabwo numvise manifestation, ariko narumvise pfuzo umuntu, ndavuga Mana uranyibuka nanje ko rikomeze, ndizera takinanira Imana. Nukuri narakize, undi amaze ikiringo c'imyaka 2 n'amezi ico kintu gitesuye kuba. Ndashima Imana yankijije ingwara nyinshi, yankijije regle dokureza. Ngiye mu mihango narababara cane, nararibwa kuryo kuko bitakunda ko nunama, bitakunda ko nambuka, bitakunda ikintu na kimwe, bitakunda ko fungura, nta kintu na kimwe vyakunda. Ariko bumeze neza, mbona regle zije direct, nkabona ziragiye, nta kimenyetso na kimwe nagize, atangwarane n'imwe, atakuvomesa, atakintu na kimwe, atanisesema, ataniki. Cyose ndabishimira Imana. Gusa nakiriye muri kanguka nakize iryinyo, nari ngwaye iryinyo cane ku buryo bw'uko niheba, kagwara iryinyo rikanja, nkabura amahoro, nta kintu na kimwe nasize mu ryinyo, biranka. Ariko Imana yongeye kungira neza, ndashima Imana cane gose. Ntari intege abatarishurwa, abandanye bafata, Imana izobishura, Imana iratwumva, Imana nimutananirwa nimushobora byose. No kuri Imana ni Imana, tureke yitwa Imana nta kinanira, ninteturuye n'umugira neza. Imana yangiriye neza ku bibi byinshi, ivyo nibuka n'ivyo ntibuka. Hari byinshi Imana yangiriye neza, nkaguma mvuga nzoshinga intahe n'iki cyapfamo n'iki. Ariko numva abandi bashinze intahe, tumva vya bintu vyanje barabivuze, kandi nanje bikango ndabivuga. Satani ni mubi, arashobora kuguteza ibibazo ukumva umenga uzobora bivuga, umenga na kimwe. Kandi nukuri byari bikubabaje, byarakuraje itiro, byarakuraje kudasinzira. Ariko nukuri Imana itubabarire, aho tugenda dukorerwa ibitangaza dushime, kuko amashimwe intahe dutanga zikiza benshi. Nako twagiye twizera ku ntahe z'abandi bagiye bashinga, nuko abumvise intahe yanje ibafasha n'abagira ukwizera muri kina kiriya bazishurwa. Ndashimiye cyane Kristo, Imana imuha umugisha, Imana imugirire neza. Ego nuko abumvise ntahe yanje Imana ibahezagire, Imana ibandanye ibahe umugisha. Shalom.
Shalome bantu mwese duhurira muri kanguka, ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mwese. Nashaka mvuge ibyiza Imana yankoreye, iby'Imana yankoreye. Nashaka ndababwira ingene Yesu agira neza. Nukuri Yesu agira neza bantu turi kumwe muri kanguka. Nashaka gushinga intahe, nshimye Imana cyane, numva nishimye cyane ku bugingo bwanje. Namenye kanguka hoba haheze nk'imyaka ishika kuri 6 ko sinibuka kandi si vuba. Kuva rero ndayimenye si vuba, imbere rero y'imyaka 2 uko kanguka narayumvira, nkajana n'umukozi w'Imana nkasenga Imana. Ico gihe ari mfite ubugwayi bw'umugongo. Mugongo nahora ndawumva ku bandi, nkumva umenga ni ingwara itababaza, ariko mugongo uramfata, nta kintu niha ngo ndunamye hasi, sinagororoka, sinaryama nubamye, sinagarama, ntibyakunda nkabura uburyamira, umugongo kanja, amagufa kanja cyane. Nukuri ndabura amahoro, ndivuza, ndamira imiti y'umugongo. Muri Kenya ndaja mu bitaro, barampa imiti, barantekerera imiti kwiye, ndamira, ariko umugongo urankagukira. Nca ndafata ingingo, ndavuga nti Imana, reka nje muri kanguka, nze ndafata umwanya wo gufata, senga n'umukozi w'Imana, nkumvira intahe kuva ku wa mbere gushika kwa 6, abandi ingene bakize, abandi ingene bakira, ariko nkashishikara kubwira Imana ati Imana, igihe canje nicyagera, ndazi ko nanje uzonkiza. Aho wakijije aba ndiko ndasenga, hagera igihe je ngumashima Imana, mvuga nti Imana ndagushima kuko ikijije aba, ariko ndazi ko hari igihe nanje nzoshikirwa. Rero iyi tariki y'uno munsi nikanguye, nsanga ni haracari mu 9:00, ndiko ndaraba ko kanguka audio bamaze kuyirungika y'amasengesho. Mvuga ntoya, nongera ndasinzira gatoyi, hama nikanguye kandi nkasanga audio yamaze kuza, ndayugurura. Maze kuyugurura nabwiye Imana nti Imana, iyi audio y'uyu munsi ndagomba ko uyintabariramo. Uyu munsi nyene ndagomba intahe yanje gushima Imana no gushinga intahe iby'Imana yankoreye. Nca ndayugurura, ndumvira intahe hari intahe y'umuhungu yamfashije cyane, intahe y'uwo musore yari mu mizirima, akakira Yesu n'umukiza mu bugingo bwiwe, yari afite ubugwayi bwinshi budasanzwe kandi bukomeye. Ndavuga nti Imana, watabaye benshi, umviriza ingwara z'uyu muhungu wamukijije. Nukuri aho wamutabaye ukamutabarira mu bandi barapfuye, nanje ndagomba uyu munsi unyiyereke. Nukuri Imana, iyi tariki ndagomba nanje unyiyereke. Umukozi w'Imana hageze igihe rero afata umwanya wo gusenga, kubera ko bwa bugwayi bwanje ari bwinshi, nca mbura aho mfata naho ndeka ntakwigwa ku maboko. Nca ndabwira umugabo nti deka nubame, kuko bidakunda ko nicara naguma njugumira mu mugongo, wewe uca ufata mu mugongo, nanje mfate mu rubavu, ukundi kuboko gufate kwizosi, hanyuma dusenge. Nca ndafata umwanya turasenga n'umukozi w'Imana, ngo mashima Imana, ndashima Imana atariko ndagomba uyu munsi nanje yitarika Imana untabare. Nukuri yavuze ku bugwayi bwanje, aravuga ati abagwayi mugongo bose mwakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndakira nti Imana, urakoze kubu nkijije, urakoze kubu ntabaye. Ryarira ijambo ry'uyu munsi nagomba ati, kandi uyu munsi Imana umbere wanyuma. Nukuri yahejije gusenga umukozi w'Imana, yagiye kuvuga ame, ataravuga ame, nagize uburibwe cyane, amagufa aranja y'umugongo aranja gose aranja. Ndavuga nti Imana urakoze kuntabaye, Imana urakoze kunkijije iyi tariki, Imana urakoze kungiriye neza. Nukuri ndi hano rero nshima Imana kuba Imana yantabaye. Nabonye ukuboko kw'Imana uyu munsi, navuze nti nta wundi munsi nosimbisha ku gikorwa Imana inkoreye, kuko naciye mbyuka numva birakunze, mpagurutse numva birakunze, ndunama numva birakunze. Ndavuga nti Imana urakoze. Ndashimiye cyane rero umukozi w'Imana Chris, utwiyumvira ko kadusengera utatuzi. Imana iguhezagire, ndetse n'abapartenere bose bakanguka. Imana ibaha umugisha. Inyigisho zawe Chris ziradufasha, uratwigisha gutegura umunsi y'umuntu avyutse. Nagiye kubona iyo uvyutse ugategura umunsi, nukuri uwo munsi wose uba mwiza. Ariko iyo uvyutse ntutegura umunsi ngo usenge bikanka, uwo munsi ukavyuka ugenda, usanga hari ibintu bitari byiza bibaye ku bugingo bwawe. Waratwigishije gutegura umunsi, rero biradufasha.
amajambo y'Imana yawe utwigisha aradukura akadushira ahandi, yaraduhinduye. Hari amashavu twagendana, hari ukwiganyira no kwidodomba bitubamo kenshi. Iryo jambo ry'Imana wama wariryigishije ariko rigenda ridufasha. Nukuri nariko ndashima Imana kuko Imana yangiriye neza, Imana yantabaye irankiza umugongo. Shalome, murakoze abumvise intahe yanje, Imana ibahezagire. Amen.